nimwabona mpinduye umuduga azobara amafaranga avuye muri Hidden Talent Company na Ineza Microfinance byose nuko fresh. Ukiniloga utajikutume muroga mama yako kama unamupenda basi usisubutu au sio Emiki? Bakavuga ko imitayo biva kwa Sandende w'Imana mu gihe tubona ngaho uri mu kazi. Sandende w'Imana ajeje gutanga jewe kontara nasinye na iwacu na Ineza iwacu Microfinance ni gushika Yesu agarutse gutora ishengero. Niho nzohagarika none wozundira untambara sagude wo ndambara sagude bigenze gute canke muze dufashanye turashaka kunanirwa tukasanga uri muri contradese. Jewe ntaese ngira nta competition ngira je nkoze ndakoze mbushuye ndagushuye byo kumbwira ngo ese iki ntigikunda indirimbo uzoyumviriza babandi bavuga ngo ni guhonda imigerene ubo murahonda muri Honda uzanaje kuyihonda mu kazi. Bamwe bavuga ngo ni guhonda imigerene murihe ko mwinyegeje ama miliyoni ndiye wewe wari kuyama uvuga ngo mponda imigerene kumyora amaso ukwanga kwandureko ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo bari bakuroze fire uburozi bwoze fye. Shiramwe ryo kuziganya no kuguranana Ineza iwacu Microfinance Nishiramwe rifise numero yo gusahiriza bene gihugu ukubaronsa ingurane zitavuna imitahe kubarimi kubona kino kuri imiti kuri farumasi kuri bwite bicamiro ngibiri ijana ijya gusa no kuvugwa ku bitaro kuri bakomeye ngibiri ijana kubashaka ingurane nikuka nyungu katavuna ijano hino mutwitege turaje umusenyi uri tayari urubirizi muriteguye kumuyira muriteguye ungorera komine namba wandika inama katiye muramvya ibarabara rya mbere n'imyaka 56 Ineza iwacu shiramwe ryo kuziganya no kuguranana Ineza iwacu Microfinance nishiramwe rifise intumbero yo gusahiriza bene gihugu ukubaronsa ingurane zitavuna imitahe kubarimyi kuborozi no kubakozi ba leta Microfinance iramukenza uti ukuri Microfinance ukugura imiti kuri farumasi ukuri bwake ibicamiro ngibiri ijana ijya gusa no kuvugwa ku bitaro kuri bakomeye ngibiri ijana kubashaka ingurane tuwa gatandatu naho ni kuva isaa 4 z'agatondo gushika isaa 10:30 z'umugoroba umunsi wa Mungu kuva isaa 2 gushika isaa 8 urahawe ikaze mwese ukorera komine namba Ndumati imbere twese tugobereye koni kerebere igihugu cyacu cy'u Burundi twese dusangiye Hidden Talent Records.
Sitavuna imitahe kubarimi kuborozi no kubakozi ba leta n'abadandaza batandukanye dukorera komine namba sonikiranga yemuramvya ibarabara rya mbere n'imyaka 56 inesi wacu ikovenanse ijyano hino mutwitege turaje umusenyi muri tayari urubirizi muriteguye umuzinda gutegete ansevire bujumbura shira hamwe ryo kuziganya no kuguranana nezi wacu ikofinanse nishirahamwe rifise intumbero yo gusahiriza bene gihugu ukubaronsa ingurane sitavuna imitahe ku barimyi kuborozi no ku bakozi ba leta n'abadandaza batandukanye dukorera komine namba sonikiranga yemuramvya ibarabara rya mbere n'imyaka 56 inesi wacu ikofinanse ese muhawikaze muri ikofinanse inesi wacu tubitaho n'ababetumbura amashami gani ubundi bwasashika kiranga misi kakazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuva isaha imwe n'inusu agatondo gushika isaha 3:30 z'ijoro umunsi wa gatandatu naho ni kuva isaha 4 z'agatondo gushika isaha 10:30 z'umugoroba umunsi wa mungu kuva isaha 2 gushika isaha 8 urahawe ikaze mwese dukorera komine namba sonikiranga yemuramvya ibarabara rya mbere n'imyaka 56 inesi wacu ikofinanse ese muhawikaze muri ikofinanse inesi wacu tubitaho nk'ababebe ikofinanse ese munyaruke ndimukerego muri ikofinanse inesi wacu yaje ku banyu ikofinanse iramugenza uti ukuri ikofinanse undi ugateye imbere twese bitujyohere kuko n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'uburundi twese dusangiye nishirahamwe rifise intumbero yo gusahiriza bene gihugu ukubaronsa ingurane sitavuna imitahe ku barimyi kuborozi no ku bakozi ba leta n'abadandaza batandukanye dukorera komine namba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuva isaha imwe n'inusu z'agatondo gushika isaha 3:30 z'ijoro umunsi wa gatandatu naho ni kuva isaha 4 urahawe ikaze mwese dukorera komine namba sonikiranga yemuramvya ibarabara rya mbere n'imyaka 56 inesi wacu ikofinanse ese muhawikaze muri ikofinanse inesi wacu tubitaho nk'ababebe ikofinanse ese munyaruke ndimukerego muri ikofinanse inesi yaje ku banyu ikofinanse iramugenza uti ukuri ikofinanse ubundi ugateye imbere twese bitujyohere kuko n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'uburundi twese
dusangiye siyo abiga rero uguruke konti wacu tugura imiti kuri farumasi ukurirwa k'ibice 200 ijya gusa no kuvugwa ku bitaro ukurirwa ijana kubashaka ingorane ikukana ngo kakavuna hirya no hino mu twitege turaje umusenyi mu kayanja uruberezi muriteguye umuyira muriteguye umuzinda gutete transfire Bujumbura standatu inezi wacu microfinance wese mugawe kanse microfinance inezi wacu chitaho ngaba bebe microfinance ese munyaruke uruberezi muriteguye umuyira muriteguye umuzinda gutete transfire Bujumbura amashami y'anino uburundi bwose tuzohashika gushika ku munsi wa gatanu ni kuva isaha 1:30 z'agatondo gushika isaha 3:30 z'ijoro umunsi wa gatandatu naho ni kuva isaha 4 z'agatondo gushika isaha 10:30 z'umugoroba umunsi wa mungu kuva isaha 2 gushika isaha 8 urahawe ikaze mwese dukorera komine namba sana kino perego muri microfinance inezi wacu yaje kuganyu microfinance iramukenza ukuri microfinance twaze bitujokere koni karabire igihugu cyacu cy'u Burundi twese dusangiye turabona kuchapa kuziba Budget TV amereye hose mwiriwe mwaramusi gitondo cizi ijoro ryiza Ivana were ndazi ko Budget TV mudikwikana muri kwisi yose uno musi rero twagiye mu by'ubutunzi kuko nabwiye ko Budget TV ngiraze ndabaha amakuru atandukanye ya entertainment ubutunzi bw'igihugu iterambere iby'ingenzi uyu musi tugeze muri navuga mu by'ubutunzi bw'igihugu turi kumwe n'umusore Happy River canke Happy River mwino misi mengana karikoresha cyane ni River Hot ya River Hot kama kawaida inezi wacu microfinance yes River tukusanze ngaho mu kazi uri gukora clip video y'indirimbo Ineza Iwacu. Ineza Iwacu ni giki? Ineza Iwacu microfinance yapo so Ineza Iwacu ariko nguma gutya musaza duza gutya aho siyo Ineza Iwacu ni microfinance nziza cyane bazanye hano hafi y'isoko ya Kinama yitwa microfinance Ineza Iwacu rero bakaba batwizeye kugira ngo dushobore kuyikorera publicité aho dusanzwe dukora publicité mu kuririmba duhayagiza ibikorwa bitandukanye by'abarundi bene wacu baba bakoze so uyu munsi rero nari nkuko mwabibonye nkuko namwe mwahishikiye kugira ngo mushobore kubikurikirana twari ko turashootinga video y'indirimbo ya Ineza Iwacu microfinance byagenze gute kugira River yizegwe na Ineza Iwacu microfinance kugira yizegwe nk'umwe ashaka kumenyekanisha ibikorwa byayo Happy River ari we River Hot bisigura ngo River kwa uruzi rushushe murabizi uruzi rushushe ko rusha rutwara imirima byose umva rero hano basha twaserebuye nibararira n'ivumbi ryagurutse muzobibona muri video mwijambo rimwe rero kugira ngo bashaka kutwizera reka tugire ko nk'abagiye bisahira icambere nuko bakurikirana ibikorwa dukora hama bakabona uburyo bishigikirwa n'abarundi bakavuga bati uyu muntu dukoranye igikorwa kirafise aho cogarukira tunabasaba kuza muri benshi kugira ngo mushobore kuguruza amakonte muri Ineza Iwacu microfinance kuko wuguruje konte mwavyumvise ko kuri farmasi ya Ineza Iwacu microfinance
imiti ibigabanutse murazi ko ingwara zitandukanye zagwiriye bisaba ko mwegera ngaha kugira ngo imiti muyironke nko ku buntu ibice 200 biba bivuye ko fye wewe ufa kuguruza konte gusa farmasi cikukurira ko 20% y'amafaranga woriha ku miti si ivyo gusa n'ibitaro barafise n'ibitaro uriko wivuza mu bitaro vy'imicrofinance 20% y'amafaranga uriha fye urumva rero nta muntu atoza muri microfinance ineza iwacu nawe n'umuva farmasi ndavuga none microfinance uriye na farmasi dusiguriye neza ni microfinance basanze bafise farmasi bakagira izindi department cyane mu bisanzwe ibikorwa bafise ni byinshi cyane nawo bidondagura ngo abiheze barafise ishiramwe rihingura amazi yitwa Nice Water byose ni ibikorwa usanga bifitaniye isano na microfinance ineza iwacu kubw'ivyo ntawo bidondagura ngo abiheze muzogenda mubibona uburyo tuzogenda tubibereka nk'abajejwe promotion y'ibikorwa vya microfinance ineza iwacu Riva kugira yizegwe muri aka kazi baguhaye miliyoni zingahe Riva abantu mushira amahera imbere niyo mpamvu muyabura amafaranga kurikira ibikorwa reka dukora ibikorwa hama amafaranga kurikira ariko hamwe n'ivyo mwabonye na video kwishajije kandi rimwe agafaranga kari kahari uko kangana kose turashimira Imana nimutinya kuza kundondera jewe Riva Hot kugira ngo namamaze ibikorwa byanyu mu kuririmba mu gutamba mu gukora umuti tuzumvikana ibintu bizogenda neza yapo Riva tukubona muri filme imwe na filme zirukurikirana uri kurakora na cece n'abantu bakinyi ba filme tubona baba bafise filme zirukurikirana bitwa series canke season ariko ni Riva sora filme imwe bigenda gute kugira ushuzura habwa aka kazi ko kumenyekanisha ikintu gikomeye nk'iki mugihe wikorera filme imwe mwakugara ukoze filme nka 5 gusa I'm Turbo Boy ni Riva Hot mwijambo rimwe wewe umbajije uti navuye muri sha aro cameraman ni sawa okay wowe mbajije uti kubera iki utari gukora ama series none ndabikore byose bimperereko uwo mwanya wova seri ndiho ndayikora vuba murayironka narakoze seri nziza cyane ariko hamwe n'ivyo jewe filme sindigera mpagarika gukina abavuga ngo filme shasha zirihe mushake mwandike kuri channel ya Sandindi Uwimana amafilme menshi niho yagiye yaja izindi vuba cyane nzobereka aho zija mwarabonye yuko yemirije no kuronka agashimwe ka YouTube bariko baragatreta bien bijya byose n'ibikorwa twakoze n'amafilme yose ari nashasha zose niho ziri vuba cyane rero muzoza muranazikurikirana no kuri Riva Hot Films mube muragira amabone hirya no hino no kuri Riva Hot hose mwijambo rimwe jewe ndi mu muziki ndi multi talent navyo waruzi jewe impano mfise no gwiri n'ugobeza ni nyinshi cyane ntiwozimara hari nizo mpeba nkareka kuririmba kudayiregitinga kwandika isitware gukamera kudayiregitinga kwandika amafilime kwigisha abaririmbye kwigisha abanyama amafilime gukina nibagiye iki graphic designer impano yonyene ntafise ngirana yo kuresha ngirana yo mpamvu ntararongora yo kuresha nayo ni impano uje umugore utamureheje ngira ntiworica iyo kuresha n'impano yo kuroga izo nizo ngira ntarara aho nyene Riva harantu bavuga yuko Riva mu bintu biba ari karakora cyane ko office ni kurugura muri Hidden Talent Company bakavuga ati yamara rero Riva nakora ivyo imita yakoresha ni ya Sandindi Uwimana emiki bakavuga ko imita yo biva kwa Sandindi Uwimana mu gihe tubona ngaho uri mu kazi Sandindi Uwimana ajeje gutanga imitahe hoya nikibazo mbajije abajeje gutanga imitahe ntaba bumva turiko turavuga inezi wacu microfinance ushaka ingurane ni kukanyungu katavuna ibisigaye rero urusaku dukora akazi wa mugabo ariko guterera ni vyiza none bikujyahe Sandra guterera cye murakorana cyangwa no mu partnership no muki mu partner mukorana business cyangwa aguha akazi mukorana gute wa mugabo turi mu vyaye neza iwacu microfinance uriko winjizamwe ibindi vyindi kampani wowe ushaka bampane oya vuga ibibazo vy'ibi bikorwa turimo inezi iwacu microfinance muhawe ikaze kubera kuziganya hano itandukaniro wewe uhageze uzocuribona
sawa sawa amafaranga yose ukeneye ku mwanya mutoya nta birebire nta kutonda umurongo fye oya Riva shaka abantu bafise byabizigizigi byo kudatahura ibintu neza bumve ko Riva hari company asanzwe akorera zikamuha amafaranga zikamuha gatubuse. Amakampani ni menshi cyane navuze nabipfuza kandi ko dukorana ko ndahari kugira ngo tubahinyanyurire ibintu bikaze tubaryohere ndahari ku bwanyu yego. Indirimbo tuzoyisanga tuzoiraba kuri kumbuga ngurukana bumenyi za Riva Hot zi microfinance. Indirimbo muzoyisanga kuri Riva Hot ndetse no kumbuga zindi zose za Facebook zobihari hirya no hino ku radio ku televiziyo ari hose muri zo basangaho ndetse no kumbuga za Iwacu Microfinance Ineza Iwacu Microfinance hose izobiriho yego Simoni. Uretse indirimbo ibindi bikorwa vya Ineza Microfinance ugiye kwamamaza cyo tugiye kukubonamo nibi n'ibindi ni byinshi cyane bitandukanye muzoza murabibona ko bizogenda bikurikirana. Yes. Mwararira iki kintu ariko uyu munsi gitanguye kuba ukuri indoto zanyu zitanguye kuba ukuri company ziratanguye kuza zibaha akazi akajambo ku ma company akajambo kuba kinyiba maresi bagenzi bawe. Akajambo kuba kinyiba maresi bagenzi banje ntibacika intege bakore cyane ejo ni neza amakampani kuzera no ko ducika intege tugomba dukora maze bakabona ibikorwa byacu kubw'ivyo bakabona ko ari byiza ko twoshaka kwamamaza ibikorwa byabo kandi ntera nakandi kamo abantu bafite amasosiyete atandukanye amakampani atandukanye muturondere dukorane kuko twebwe impano yacu nuko kuvuga nuko kuririmba nuko gukina amafilme tukamamaza ibintu byanyu abanyagihugu badukurikirana bakabimenya nimuvyigumize ko mure kuri izo miliyoni nkenke naco muzo bamuhomvye ahubwo muzo bamwungutse kuko ibidandazwa bizoca vyaguka bigere kure cyane maze ibintu bigende neza cyane. Ni Neza Iwacu atakiringo kinini twaba tuyibonye imaze mu gihe hari izindi company zamaze ikiringo kinini kandi mwariko mukora Ineza Iwacu ni giki cyatumye bavuga ati turondere Riva dufashe ibi. Iki kibazo wa mugabo we kigarutse bugira kangahe maze kujishura ngira gatatu ngo babonye iki kugira ngo bantore navuze ko ari uko babonye ibikorwa byanje uyu Simoni oya abandi bari ntibabibona bande nicyo nashatse kuvuga abandi bari bafite andi makampani kandi asanzwe ahari kubera iki batakubona ni kubagurira amarori ni kubagurira amarori y'amaso kugira batubone ikindi naco ngira ntibakurikirana ibikorwa tuba turiko turakora kuko abenshi mu Barundi urazi ko usanga gushigikira ivy'iwacu bigoye ariko reka twizere ko ubu Ineza Iwacu igiye kwabera karorero ko guha ibikorwa aba star kugira ngo bashaka kuvyamamaza kuko twebwe ni mwebwe bo kuduteza imbere kuko izi mpano dufise zirakorana n'izi wanyu mwebwe murakora amakampani natwe tukamamaza nimwe yamamarize kuko naho vyogera kuri faranga tubane neza. Inyungu Ineza Iwacu Microfinance igiye kuronka kubwo gukorana na Riva ni yahizo bifise agaciro kangana gute? Ni inyungu nini cyane kuko jewe mfise izina rikurikiranwa mfise ico no kwita abankurikirana bibikorwa byanje nkora mfise abakunzi nubwo atawugira abakunzi gusa hariho n'abansi kandi ndazi n'abansi bazovyanka babibonye yego. Abansi ufise n'aba umuntu ni munini nawe we Simoni wo burimwo ariko oya Jesse ndi umwasi wawe wewe nturimwo komera cyane Imana iguhezagire Simoni Imana ikurinde abarozi Imana ikurinde abagizi ba nabi ukwanga kwandureko ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo bari bakuroze fire uburozi bwoze fye usubiriyo bwavuye. Amina. Mwebwe muroga hari umunsi muzoroga ugasanga uburozi burakase bubagarutse baramaze kukuroga Riva jewe mugihe uriko ukora akazi tubona company kwamamariza microfinance nk'iyi uvuga amarozi guti tahuye nayo ukiniloga utajikutume muroga mama yako kama unampenda basi usisubutu au sio? Yes sir. Riva tubonye indirimbo hari filime yoyo witeguriye gukina yerekeye microfinance cyangwa ijanye na microfinance gukinira muri microfinance inye iyi ni indirimbo mwayikoreye ku kibanza cha microfinance ndetse ko turi mu kinama impande y'isoko yo mu kinama hari filime yo witeguriye gukora muri microfinance cyangwa werekana microfinance muri microfinance ibikorwa ni byinshi cyane amareresi muzoyabona amafilme muzoyabona ikintu cyose ubu ukwa Happy Riva basha nibara rizogwa. Yes.
tugiye kuzibarundamwo publicité ku buryo n'ubutarashika hano mu Kinama ahiri ashika saho gusa amashami n'ijya no hino Uburundi bwose tuzohashika mwavyumvise ariko dushaka duhere ku Musenyi mu Rubirizi Santere Ville Bujumbura ku Muyira ku Musenyi n'ahandi yes ibi bikorwa vya microfinance iwacu Ineze iwacu canke Ineze iwacu microfinance uzobikora kiringo kingana gute? Ibi bikorwa nzobikora gushika Yesu agarutse canke gushika microfinance no gukora publicité gushika Yesu azogaruka niho tuzoja duhagarika. Murafise contrat mubwaje tuzokorana umwaka tuzokorana imyaka 10. Jewe kontara nasinye na iwacu na Ineze iwacu microfinance ni gushika Yesu agarutse gutora ishengero niho nzohagarika. None wozundira untambara sagude wondambara sagude bigenze gute canke muze dufashanye turashaka kunanirwa tukasanga uri muri contrat dese. Jewe ntahese ngira nta competition ngira je nkoze ndakoze mbushuye ndagushuye byo byo kumbwira ngo ese iki ntigikunda indirimbo uzoyumviriza babandi bavuga ngo ni guhonda imigereni ubo murahonda muri Honda uzanaje kuyihonda mu kazi bamwe bavuga ngo ni guhonda imigereni murihe ko mwinyegeje amamiliyoni ndiye wewe wari kuyampa uvuga ngo mponda imigereni kumyora amaso ego nuzuzubire ni bande bibwirwa benshi bikumva bene byo Ineze iwacu dushize ko gatoye Ineze iwacu microfinance. Ineze iwacu microfinance mwese muhawe ikaze muri microfinance muri indirimbo yaba kuri YouTube canke Facebook sinzi ko iyi microfinance afise YouTube canke Facebook muzoyibona hariho hose ushaka kuzoyibona Riva ndagushimire cyane ariko nizere kuma ku mafaranga bro. Jewe ndabashimiye mwebwe mwitanze muri inshuti zanje mukaza kunshigikira mutaravye ngo barampaye udufaranga dukeye naho nza kugucorera dukundane Simone ni sawa ni Buja Today Imani bahezagire kora subscribe hama ibisigaye turindire iyi video muyamamaze cyane mutaravye ngo je barancoreye ngo nuko namwe mutashikiriwe hari n'igihe tuzohuruka avuga ati naragize subscribe kandi naragize share ngurira bia je nzoguha indirimbo ishike kure ntubane ngo jewe ngo kubera ntaronsa amahera ayo bamaye yo dukwira miliyoni 10 na zingahe z'abarundi nico ukunda nagira bagwa miliyoni 10 na zingahe jewe ni menshi cyane vraiment ni menshi nuko nsanzwe mfise imodoka nacha yaba ntarayigura nacha ndayigura ariko ndayifise shaye ndashobora kuramparasa merci beaucoup nikuvuga Riva nitwabona uhinduye umuduga azobara amafaranga avuye muri Ineze iwacu microfinance nimwabona mpinduye umuduga azobara amafaranga avuye muri Hidden Talent Company na Ineze microfinance byose nuko fresh n'abandi ni benshi cyane ubu turiko turakorana Imana igira neza kandi ntimucike intege abakinyi b'amareresi ntibagira kubatumirira kuza kwiyandikisha mu ishiramwe ko Sinebu sanzwe ndongoye Coopérative de Cinéastes Burundi Coopérative de Cinéastes Burundi dukorera mu Kigobe kuri Kibunowa mu nyubako za Hidden Talent Company ndabibuza kandi ko Hidden Talent Company ifite ibikorwa byinshi yuguruye mu Kigobe salon mixte yaba mama n'abapapa talent show kwihuriro ry'abastar restaurants bakora ibintu byose cyo kunywa cyo kujya kabisa Hidden Talent rabaye ikaze naco muzotuburana you are welcome. Dufite studio record ariyo yakoze indirimbo nyene Ineze iwacu microfinance murumva kwikosoye. So thank you Simone. Nawe bakwize izina ry'abatama uri umusore. Nitwa Simo. Thank you Simone. Simo. Thank you Simo. Simone. Uri umusore witwa izina ry'abatama. Imana iguhezagire cyane. Amina. Okay.